nashaka gushima abajournaliste bose bari ngaha n'abarundi bose ku vyerekeye nuzenya confiance bampaye. Uno munsi ndaza kuvuga abantu baza kunyerekeza kuri nuzenya muri safe yanjye. Kuri abo bantu ariho nuzenya abazungu batatu. Donc umuselectionnaire principal ni jewe Patrick Sangwa, adjoint wanje azoba Serge Sarlet, numubirigi afite nuzenya IFA. Wa kabiri azoba Ndize Jimmy afite CAF. Hanyuma umumyenyereza w'abanyegori azoba umubirigi yitwa Arnaud Franske, wewe afise IFA B akaba afite na IFA A y'abanyegori. Hanyuma analyste video n'umuntu yigeze akora muri nuzenya muri première division ya Belgique kandi yigeze gukora muri nuzenya muri Maroc, yitwa Mohamed Badi, wewe ariko aracha nuzenya licence yiwe ya IFA. Kuvyerekeye abandi nabo ni team manager azoba Mutima Constantin, kit manager azoba ni Nzoabonayo Rajabu, hanyuma porte parole wa sélection ni Poste Nshasha. Donc c'est quelque chose qu'on a inventé pour essayer kugira ngo ama information asirikire neza ni Arakandi Patrick. Mais kuvyerekeye ni poste ya porte parole si kuvuga ko azofata ikibanza cha communication yo muri FFB. Oya, n'umuntu azoba hafi ya nuzenya ya sélection kugira ngo afate ama information aishikane kuri nuzenya kuri département de communication yo muri nuzenya FFB. Cyo no shima kuri staff ni amakiltire abiri aza gukorana. Dushaka professionnalisme ishike muri nuzenya muri inama. Dufate ibintu vyiza by'abazungu tongere kuri ivyo ku bintu dufite. C'est ça. Umuntu aciye ubwenge n'umuntu aja kurondera, ngiye kurondera ivyiza vya Theodore Nunga ndabishira kuri jewe. Zoba di très malin. Et ubu muri staff yanje nagize de telle sorte que connaissance ya Jimmy, connaissance ya Serge Sapet, connaissance ya Mohamed Badi mu buzima bwanje dans le métier d'entraîneur. Mohamed Badi narakora muri yigeze gukora muri Afrique, mais même s'il n'avait pas encore travaillé en Afrique, nari kumufata parce qu'il est très très professionnel. Fate exemple ya nuzenya ya Emers Faye, yirukanye mu préparateur physique wiyo umuyivali. Urazi umuntu yafasha umu Algérien yigeze gukorana nawe mu Bufaransa, zero experience muri Afrika. Ikintu gikomeye ni talent, ni connaissance, niyo dushaka.